Horo mwese abariko baratwumviriza kuri uno musi w'Imana itariki 17 z'ukwezi kwa Nyakanga bahuriyeko nk'abacika cumu n'abakozwe ko n'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu 1942 imbere n'inyuma yaho runani bimenye baributsa agapfuye ntikabazwa ivu gusa karabazwa n'uwagakoze. Haraciye amezi 18 Pararema y'u Burundi yemeje ihonyabwoko ryakorewe abahutu 1942 kugeza n'inkuyu munsi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye akaba atarasinya itegeko ribishira mu ngiro nk'uko amategeko mpuzamakungu abitegeka amaleta yose habayemwo za jenoside. Kuva ico kibazo kijanye n'amahonyabwoko n'amajenoside kuva kigiye ahabona kigatomogwa na raporo ya CVR, niho havugwa amajambo menshi cyane atandukanye yerekana ko mu Burundi womengo uburemere bw'amabi y'icaha ca jenoside nta bategetsi benshi tubona ko babitahura uko babitahura mu bindi bihugu, tuvuge nk'uko babitahuye tuvuge no mu Rwanda. Kandi si abategetsi gusa ahubwo n'amadini aba y'abakatolika canke y'abaporoti canke n'ayandi nyene kumbure n'ay'abamizirima arahuvya cane politike z'igihugu kubiraba uburyo butanu jenoside zikorwamwo, ariko mu Burundi bagasa n'abemera ko yakozwe mu buryo bumwe gusa, ukuvuga ubwa mbere muri ubwo butanu, bakitaho gusa cane yuko vyaheze kubera ubu atabantu bakiriko baricwa batabwa mu binogo rusangi. Ubwo bundi bune ukurikira amajenoside akorwamwo ukamengo nta yigeze bihaba, kandi urabye neza ugasoma amategeko mpuzamakungu ico bita jenoside nibyo bakubwira ubwo buryo bune bukurikira nibwo bubabaza, nibwo businzikaza igihugu, nubwo haza kuzamwo ibisumba n'uguhera ugahambwa, arivyo biza kuzamwo amajenoside ntuze nk'aya colonisation, amajenoside ntuzeye yuko menshi ivyo biriko biraba. Reka mu kubitangura ntuze ubwo tubihe Patiri Daniel agerageze tuze kumvisha abantu uburemere bw'icaha ca jenoside, kuko turipfuza cyane yuko mu Burundi kumbura abategetsi ngira uwo bibasigurira botahura bakamenya ivyo bategezwa gukora. Patiri Daniel, ijambo ryawe ni rwawe. Urakoze kumva ijambo. Hari ikintu kimbabaza cyane iyo tugeze ku kibazo cy'u Burundi, igihugu cyacu dukunda, ni uko twakubiswe n'inkuba. Bavuga ngo twahuye n'uruva gusenya, urupfu. Mu gihugu cyacu habaye jenoside. Ibyo rero kubera ko ari ibintu bidasanzwe, jenoside ntiba mu bihugu byose, ibihugu yabayemo ni bike cyane, Imana ishimwe, ariko tugerageza kuvuga ngo nta byabaye, tubyirengagize, tugire dute. Uburemere bwa jenoside butuma abarundi batari bake batazi ibyo ari byo, batumva ukuntu biremereye n'ukuntu twobyivanamo. Abantu benshi ibyabaye barabibonye n'amaso yabo, byarabakanze, umutima urasimba. Bavuga ngo maragukanze iraburuza ugahunga. Jenoside yaratubabaje. Bamwe bagerageza kubyibagiza kugira ngo bashobore kuryama basinzire, babona agatiro, ngaho kwibagira ari umuti. Mu gifaransa bavuga ngo
les amnésiques iyo habaye jenoside ni reflexe yumvikana isanzwe kugira ngo umuntu yikize abone agatiro agerageza kwibagira les amnésiques. Iyo amnesi rero uko kuvuga ngo byaraheze tubyibagire ni bibi cyane. hari akantu ni igikoko cyo mu ishyamba kijya kuba kinini cyane kiba kimeze nk'inkoko ariko kikaba kinini cyane. Autriche mu Burundi nta bibaho, nicyo gituma tudafise ijambo rya Autriche. Autriche iyo abahizi bayisagarariye bagiye kuyifata ikora iki? Icishira umutwe mu musenyi, iba ahantu hari umusenyi mwinshi igashira umutwe mu musenyi ikumva ko ibibazo biciye bigenda byaheze. Papa yagiye kuramutsa abantu bo muri Armenia, ni igihugu cyabayemo jenoside hashize imyaka irenga 100. Arabwira ati ndabasabye ntimuzokwibagire ibyabaye ku babyeyi banyu, kuko umunsi muzaba mubyibagiye niho bizobatanga imbere musange bibagarukiye mutari mubyiteze. Kuko jenoside igira imizi ni nk'ugwire, igira imizi. Ntiwoza ngo uharure utwo hejuru ngo ujye ngo hano twahasafishije hameze neza. Hanyuma rero hari n'abandi bavuga ngo byarahetse, ngo haje intwaro, ngo itanga amahoro n'ituze hose, ngo ubu ubumwe buramota, ngo ntibizosubira. Ngo ariko abo bantu iyo bavuga ngo ntibizosubira baribesha cyane, kuko ihonyabwoko iyo ridahanywe n'ibihugu byose, amakungu yose ngo abimenye aze gutabara aho ryabaye, ngo bahane kandi baremeshe abo ryakomerekeje, rirabandanya. Muti ibyo bintu ni biki? Kuko jenoside ihera mu mizi yayo, ihera aho umuntu akuraba akumva arasesemwa ati kiriya kirakora iki hano, reka gufata nk'uko uri umuja. Hari n'abasigaye bavuga ngo abahutu ni bahutu, ngo n'abaja, ngo ababyeyi bacu barabategetse ngo n'ubu tuzobategeka, ngo ntibishoboka ko umuhutu afata ubutegetsi. Iyo ni imvugo y'abakoze jenoside kandi bakikora. Hari abatabizi rero bakagira ngo byaraheze, kandi abo bantu n'uyu munsi mufungura amaradiyo murabyumva. Abo rero bavuga ngo byaraheze, ngo haje intwaro, ngo ukingire abantu bose. Iyo utarahana ngo ubwire n'amakungu aze kugufasha, kuko icyo ni ikintu gikomeye. Jenoside ihamagara ibihugu byose ngo baze gutabara, kuko n'agateka ka zina muntu kaba gakozwe. Niba umuntu bamugereranyije n'igikoko, n'uwo baza bakamena umutwe ngo ni umucafu bavaneho. Muribuka i Bujumbura muri 1993 kuvanaho imicafu. Icyo gihe jenoside irabandanya bucece, ariko ikabandanya. Hari nanone abana dufise mu Burundi bavutse inyuma y'intambara yo mu inyuma y'ibihumbi 2003, intambara ihetse. Murumva ubu bari bafise imyaka 20, kandi ni benshi mu gihugu, bakaba 50% y'abarundi dufise ubu. Abo bana bakuriye muri bya bintu ngo abahutu n'abatutsi ngo n'abazungu babizanye. Ubundi twe turabarundi, nta bahutu bahari, nta batutsi, ngo tufise imiryango imwe. Ibyo sinobitera utwatsi, ni icyifuzo cy'umurundi wese.
avuga ati iyo nsanze umuntu tuvuga ururimi rumwe tuba hamwe tuba turi bamwe tugasangira ariko habaye ihonyabwoko nicyo ntitwogirengaza ko ryabaye abo bana rero baravuga ati mwe mwabatama mwe muradutera umwanya ubu ikigezweho ni iterambere ibyo bibazo ngo ntimwabanye neza ngo bishe abantu byarahetse tuhagurukire iterambere ntacyo umugani w'ingumbi itazi ikibi irigata ishenyo niba utarabona ikintu cyitwa akagaye kabyaye jenoside nk'uko nabivuze mu kanya abavuga ngo bahutu ngo umuhutu ntiyigeze ategeka ntazopfa ategetse ngo agateka aho kamye kandi imyaka 51 igiye yaruzuye ibyo bintu batigeze babyiyamira ngo babihane uwivuze amuhane bamukurikirane na Simba nani yaherutse kudukora mu jisho yandika igitabo avuga ngo Imana yari yamutumye gukiza abarundi kandi yarabikoze hari uwigeze amukora turacyafise ibibazo hanyuma hari abandi bavuga ngo ibyo tubireke ngo twige kunywana ngo abasaba ibigongo babisabe kandi usabye ikigongo bakimuhe ngo tuba abakirisu tunywane nk'igihe cyo kwa buya abakuru murabyibuka ngo yabuze ati dutahirize umugozi umwe abahuta abatutsi abatwa ya nyabutatu y'abarundi turi bamwe ibyo bintu muvuga mubi bya bishobisho abavuga ngo ni bya bishobisho ibyo si ubukirisu ntibazobabeshe si ubukirisu none musinya ubumwe mu 1991 imyaka 2 yaranashize inkonti zapfutse abantu bakongeraga bakatikira ibyo ni bya bishobisho iyo igiti cyabukoze mu jisho rimwe ntigomba gukora mu jisho bwa kabiri ubu ufise amakosa nawe ngo tusabane ibigongwe aho hari umutego kuko imbere ya byose Severe yaravuze tugomba kwerekana ukuri kandi twese tugahurira kuri uko kuri twavuga tuti batubwiye ngo abahutu baje batera bashaka kumara abatutsi none ubu Severe yasanze ko icyo cyari ikinyoma umuntu ntasimbire ku iradiyo nkaca avuga ngo yamugeye nari impare narabibonye ngo abahutu baje gutera narabiboneye ngo n'amazina yabo ndayazi bambwira ati none abo batutsi bishe ubu niho mukibavuga ngo tumenye amazina yabo tumenye aho mwabakiriye ngo baruhuke kamunima mwabakoreye no murumva ni bya bintu ngo Murundi arakubesha ariko rero nawe ukamenya ko kubesha kwerekana ukuri kandi tugakuhuriza ko ati bya bindi byo kwitana ba mwana ngo nimwe mwabikoze ngo n'abahutu bashaka kumara abatutsi n'abatutsi bapfuye cyangwa bahunze je ko maze imyaka 51 ndi mpunzi kuko nabonye ko Burundi ntobugarukamwo ntacyo barakosora kuko n'ejo bosanga bisubiye abatutsi bahunze nkanje ntibangare abatutsi bafise imvi oya pardon abatutsi bazanye imvi bari mu mahanga barahunze igihugu cyarabananiye ntibangare bavuga ngo abahutu bari bagiye kubamara bamaze bangaye ko twe gukora amarisiti abantu bapfuye abantu banyazwe bo amarisiti bakora ari nta kwitana ba mwana ni ukwemera ukuri uko kwabaye tukaguhuriza icyo gihe rero haza ibyo bita guhana kuko hari abagomba guhanwa si bose ntabwo wafata abantu bose
batari abahutu mu 72 ngo bamarire mu munyororo, wabona naho bashira. Hari uguhana ab'ingenzi, aba ba nyirakuyazana nyine babiteguye, hari no kugarukira imfubyi n'abapfakazi, bakabasubiza ibintu banyazwe, bakabaha indishyi z'akababaro. Nk'umuntu yatabonye ishure, ise yari umuntu afashe neza umwana, wa mwana agasubira, nariye agasubira ku isuka, oya, agasubira muri bwa bukene, bwa butindi butabaho. Nk'abo murumva ko jenoside ihonyabwoko byabashegeshe cyane. Noneho ibyibwe bigasubizwa, ibyo badashoboye gusubiza bagatanga impongano. Kera sinzi ko bakivuga mu Burundi, kera bavuga ngo iyo ugiye gusaba ikigongo baguca impongano, ugatanga impongano. Kandi muri droit ecclésiastique, amategeko yo muri ecclesia avuga iyo umuntu wamwiciye uwe, kuvuga ngo ndasabye ikigongwe ni byiza, ariko aguhaye ikigongwe ntiwumutabaye, kuko ugomba kumufasha ukamugarukiraho kugira ngo nawe atangure yiremare mu mutima. Abakomerejwe babona ukuntu biruhutsa, ituze mu mitima. Ahari akagaye, agasuzuguro, tumenye ko kaheze, umuntu atakubona agacira inyeri. Ibyo rero nibyo nagira ngo nibutse abarundi bashoboye kunyumva, ntimuzojyane nyabahururu ngo muvuge ngo ihonyabwoko ngo hashize imyaka 50 ibyo byaraheze, ngo ihonyabwoko ngo reka twumvikane ngo dukore reconciliation, nta kibazo, hasigaye twogorore. Oya, muzaba mwibeshe, kuko n'ubu barabitubwira mu kanya gato. Ugiye ugasesengura ibiriho biba mu gihugu cyacu, usanga ari wa muzi w'ihonyabwoko ukibandanya, ugikora, ugitegura. Murabye nabi mwosanga ijuru ryongeye kubagwira, mukatsitarira. Murakoze. Ndabwira cyane cyane urubyiruko rutazi ibyo bintu, mujye mubaza. Kutamenya kahise ntibiguha kumenya uko wifata uyu munsi, ntumenya n'uko uzotegura kazoza kawe. Murakoze.